Etaje Estanish. Umartiste yitwa Estanish yarafatiriwe. Ngo fatirwa mugabo c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ya. Njye mugore kubera tugiye kuraba umuntu mwamaze kuvugana. hari abantu batubajije bakibaza yuko donc twabesha nkuko style yabivuze twahora muri Amerika twarakoze ikiganiro gijuje muce mudamwisi twarakoze ikiganiro gijuje n'umunyamerika kazi aho style yavuze icongereza n'ibintu birakomera umuntu atarakira bico kiganiro mukirari tukafanyaje abasore batatu barengukijwe imbere ya sentare y'intango bagirizwa kurya akayabu k'abantu. Imisoro itatu uri kumushyira uwo mama ati wa musore wanjye yahoye imbere umuntu ajya akayabu kandi sinumwe none ako kayabu kaba kangana gute akayabu gashaka kurya abantu batatu ko bakangana gute n'urukwavu Everyone, what's popping up today? I'm going by the name of somebody. I'm homeboys, call me the fire. This is another vibe, another vibration to a turi batatungana. Jewe na style rame na go kiganyo nile stoke muko mubizirero. Ariko kandi maze ndabibutse imbere ya byose imbere yuko ndanabaramutse n'abagenzi banje. Ndabibutse imbere ya byose ko dufite services zitandukanye, photography, videography, graphic design. Ndanabitse ko turi muri summer mukwiye kuza tukabakorera ibintu byiza bya quality abantu bafite imanza zose zitandukanye. Umuntu agende kuri YouTube channel yacu mudu following. Let's go style maisonnette. Salade. Go bien. Ça go. Ça va? How are you? Ano kimbona? How are you? No kimbona hapa. Nitwa muri Etazi. Na muri Etazi. Who gute abinyo. Who lives. Kuto ubuzima. Ndabaramukije kunzi ba BITV ndabamenyesha ko nari mu rugendo muri Etazini aho twagiye gutembera kuvoyaja mu bihugu y'itangazamakuru twaragendeye ibisata bikomeye cyane nka Brazil y'abanyamerika mu itangazamakuru aho twaganiriye n'abaperezida b'ibigo bikomeye cyane nka za CNN radio zitangazamakuru aratwemerera formation izomara imyaka 3 turi muri Etazini rero bakunze ba BITV Ayo bayita maguru kiwati namusabantu basi namusabantu cyane rero bakunzi ba BITV ndabaramukije ruhera ku karirimbo rero ndabaririmbira akaririmbo naraduzu umudugo sindakibuka neza ku karirimbo kari karyoshe kera twaririmba saye yadunda saye assalamu alaikum bayibongira baravyibuka byose ndabaramukije rero mwese mva naho muherereye abari muri Amerika abari muri Aziya abari hose ku isi hose abari muri Afrika nongera ndamutsa turi kumwe ngaha n'umunsi rero wagiye mu kintu wambaye BA kandi no kuri ashikumunsi nguka nankara ntabukiye ku gihe nako nduruka tre ndumva yasoje ka masibo cyaratabuka umba urakoresha kandi nizabishoboye urababenza kandi ni gari gisoga muri tre kwa mufatanye basanga kasohutse sange byakiye muri ambute yaje amatira pomarira hakurutse oya kuri myango yatari giye igira nkuko usoza kumva usanga aho tukasigaye. Okay. Salut guys, murakomeye nibaze ko mumeze neza nkuko babivuze bagenzi banje ni Gloria Munezero kuri micro ndi kumwe n'aba n'inshuti zanje yego ni kiganiro ni Let's Talk comme d'hab aho tugira tuganire ku makuru aba yavuzwe mu somene ibyo twakoze hanyuma tutora mwamwe kubera yuko nitwoshobora kuyamara yose si fresh sino ni sawa nkuko style yabivuze twahora muri Amerika twarakoze ikiganiro gijuje muce mudamwisi twarakoze ikiganiro gijuje n'umunyamerika kazi aho style yavuze icongereza n'ibintu birakomera umuntu atarakira bico kiganiro ndamukira tukafanyaje. Okay, so let's go. You can start. Tuhere kuri activity twakoze umunsi
wahariwe umwana w'umunyafrika umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika activité twakoze yari BITV alongside na YBSP na YBSP na YBS nyene ko nibo twakoranye nibo bari abapartenaire bacu aho twabasanze aho basanzwe bakorera aho basanzwe bakora ibikorwa byo gufasha abana mu maprograme yabo barafite abana bafasha abana bigisha inyigisho zitandukanye bafite programme nziza cyane gose hama turifatanya nabo muri bike twari dushoboye twebwe aho tugera kugira ngo dushobore guhimbazanya nabo umwana w'umunyafrika iyo bibije dushobora twari gukwira uburundi bwose canke twari kugera kure cyane twaraba abashobora kuba bari bakeneye ubwo bufasha nyene gusumba gose kubera yo anyway congrats to us YBSP alongside BI shout out to us you are slave my man Padanya sai ndanya muri uko rurimi nyene big up ourselves BI na YBSP big up ourselves twarakoze ibintu byiza cyane ibintu bimeze neza hariho abantu baje kudushigikira nta Estanish Estanish nabwo yaje turamugaruka ko hariho Inesira Gray hariho Habulo Comedy hariho Scar Fashion turawundi mustafi hariho MC Gundo hariho Oncherissa hariho Bajane hariho ba Constance hariho abantu benshi cyane batari bon dimo abo twahamagaye no kuri baratwitabye mwarakoze cyane igitangaje nuko franchement twababwiye ku munota wa nyuma twanavyimbiriye ku munota wa nyuma tudabo turabandanya dushimira cyane gose YBSP twashoboye gukorana kandi tugakorana neza dushimire Lewis jengo bandamusubiramo mbana DJ Lewis wo muri YBSP nukuri niyabona iyi video azobimenye ko ndamushimira cyane gose kubera yuko byamusubira byarananiye kuvuga ese programme yo ariko nanjye reka ndamushimira boss wacu ubonane boss ba BI turabashimiye cyane gose n'abantu nabone batumye ibintu tubikora big up to them abana baranezeriwe turakina bariruka baravumbuka wamenga bari mu ntuzenye ndo na Tantine Gogo turamura Sinumva musi yarafite ubwoba ubwo narakinye ibyo nashoboye kuvuga byarananiye ndatinya abantu kugira ngo timide na kamera singuma ndaba hariya so mugabo franchement kandi sincèrement ndashimiye cyane gose abantu mwadufashije cyane no kuvuga aba artiste twatumiye aba invité twatumiye mwadufashije abafashije kugira ngo iki gikorwa gikunde surtout équipe ya BI ujya musose nashoboye kubivuga mugabo uno munsi ndasubiye kubashimira cyane gose équipe ya BI kugira ngo ibi byose bishoboke kugira ngo dukore no kubera yuko tuba turi muri equipe kandi iri dynamique nyene urumva kugira ngo bishobore kugenda neza rero ndabashimiye cyane abana ba participe no kuvuga yuko naho mutoba mwaratwaye amakri la prochaine fois muzoronga kandi bizoba biri biga ego so ni uko hama mugabo nkuko yarabivuze parfait hariho umuntu twashize ko kuri affiche Estanish umartiste yitwa Estanish yarafatiriwe gufatirwa mugabo c'est un peu compliqué kubera tugiye kuraba umuntu mwamaze kuvugana hariho abantu batubajije bakibaza yuko donc ntitwabeshe vraiment twavuganye kandi yari yabitwemereye hama ntibyakunze ko ashobora kuhaba abatubajije igituma atashoboye kuhaba n'ukuri gushika kuri isana ntabyo nzi mugabo nuko twari twavuganye meme ujya munsi nyene twaravuganye mu gitondo twari gufasha sino oya ibyo ubwo ariko ntabwo twavuganye twari twahanye isango ashobora kuhashikira ashobora kumutora kugira ngo ashobore kuhashika mugabo vraiment ntiyashoboye kuboneka telefone yiwe ntiyaciyemwo gushika n'isaha ntabyo nzi mugabo kwa kiranso turamushimiye cyane gose mugabo basi au moins la prochaine fois
ifo ko muzoza muratwavertisa base mukatubwira muti byahindutse kugira ngo abanywanyi bacu nabo ntibabone yuko tuba turiko turabesha ego ubundi rero kugira tuje ku zindi nkuru reka dushimire abantu bose bitanze Ndange jenda bashimiye nashimira n'Imana yatumye bikunda tugera ku rujya munsi Imana yatumye bikunda kubera bo ni ibintu biba bigoye gutegura ikintu nk'ikijya mugabo gikunze ubona ko ubu nawe ndavuga yuko abantu bategura ama activité vraiment canke ama concert hajya duhora tubinegura tukavuga ngo byahombye ngo byabagenze nabi franchement biba ari ibintu bikomeye cyane gose ikintu uburyo utarakibamwo urumva utarakibamwo ubu umuntu umenga nyene akantu kose karoroshe kimasasu bigendemo uribuka bimwe bamwe baravuga iyo ikintu kirimwo niho ubona à quel point gifise grandeur urumva je vraiment narubashe cyane gose abantu bose bategura ama evenement ama show ama activité akaba réussi kabisa muri abantu ba grave kandi courage ego tuje kubindi tuvuye kuri bia na YBS picture tuja kuri tugende kuba ku mukuru w'inama nkingo z'amateka yarasabye ko amapikipiki izina giwe umukuru sinzohagera yarasabye ko ipikipiki zisubira mu ibarabara kugira zorohereze abantu mu rugendo basabye ipikipiki gusa canke n'ikinga zirimo taxi zero ko zisubira mugabo ara ubuce ipikipiki zikora nuzibagi ariko bavuze ko bofasha basi bakazireka zikaza zirashika muri ville kugira ngo umuntu yihuta none mugize zigende bavuze mu gisagara none mu gisagara hagati siko bavuze mu gisagara hagati none ni hene muri centre ville no kuvuga yuko bariko barasaba bavuga bati ariko arashikiriza yavuze ati abantu ibintu byo kwiyunguruza byabaye ndanse umuntu ashinga igiciro uko yishakiye ati mbega abantu ba ministeri jejwe ibyo kwiyunguruza no kugendesha donc ibyo kwiyunguruza no kugendesha abantu yoba yaratwibagiye yoba yarabivuye mu bimeze gute kubera yuko bus irashobora ubunye ngo hariho bus ziriho 2005 kandi bakagutwara bakaguterera kuri Kotebu canke bakakubwira ngo bagera kuri Pagdas canke bakakubwira ngo bagera he ugasanga na bus ntirikiragera aho yategerezwa kugera ku bituro ekiri evre turabizi ko hari ikibazo c'igitoro mugabo abashoferi nabo barashizemo nakandi kan taxi ibihumbi 40 usanga ariko barihagararako gusa natwe biratuvuna nk'ubu ugasanga hari igihugu urusha ukabura bisi ukaba ngomba gufata taxi ese kuba ufata taxi ya 60,000 ouais kuyihe d'abord ibintu byose byarazimbye umva usanga ibintu mugabo kare waburushe wabuze bisi ukafata taxi ya 10,000 ukashika muhira naho yabadimire ntiyari make kera course ya 10,000 kera course yari 3,000 4,000 même na 5,000 yaraduza aragera course ubunye kera umuntu yabaza ati ini nafata imoto ndi ha 500 hanyuma ninagenda ahantu kure ararenganya mugabo ubunye imoto abagana nanje ikintu noshigikira hari kucerekeye amamoto oje sinzi kuraje hariya mu Kamenge urabibasi hajya ahantu muri biriya bice akora amamoto barakajagara jene tinga kuja mu Kamenge no kubera igihe kinini yatavucamo uragira uko baba bamwinjije umuji kera umuji wari umeze nka kurya nyene kumbe vyanye babikuyeho hagenda jemo muco shigikira basi nka mabajaje bajaje yego na bajaje nakoye nanyene irateza ambuteyage Jean nayo nyene ko ziratera kapo ariko kandi fata taxi sasa zega tuk nimpene bayijana mu taxi cyane bayuriza tuk Zofuma irashobora no gutwara abantu bane cyangwa indwi shoferi yakubwira ati we fata ivora yo ngaje ntwari tukahita wumva baramufasha gukatisha mwagenda mureranye ugenda azi gute gutugo twinjiramo turi ariko mugabe bijya nabyo ni gushika ugavyotera sana mambuteyaje ambuteyage kandi atamodoka zikihari zibaho z'amambuteyage erega ntamene iki nkoze uri kwigingwa bora n'umuntu w'imotuko ntakata ahubwo acashiramo rero neza ati bon dis-moi jewe ikintu nguma ngaruka ko uko bazoritora uko bizogenda donc nibaza ko bazobikora bivanye n'ingo bazovyiga bazobitora ariko vraiment anatonda turiko turasaba abantu bo babona iyi video bo batwara abantu n'ibintu ingeso yo kuduta mu gahinga vraiment bayireke
bafuba ayo mahera yabo oya umuntu jewe ndibuka umunsi umwe narinjiye muri bus ntaje mu ijoro umuntu ababwira ati jewe sindenza amahera amajana 6 yemewe na leta yo kuriha yari bus ija kumutakura hama baca bamubwira ati ururuka bamwuru n'abanyagihugu urumva barihebuye tellement bamubwiye bati hapu turaza ngaha wowe inje sohoka n'undi hakurara oya urumva mugabo wewe yari muri twa yiwe kubera yuko bus tuzi kwiriha amajana 6 namaze kuja muri bus akaza umuntu je nukwinjira oya bamubwiye bati sohoka baratera induru mpaka uri ku murongo urashaka kutureka uri ku murongo nta bisi hano urahagaze urumva umubiri wakubangamiye nta bisi iriko irahaza turahita sasa muri vile zirugaye ufise inda akibazo umuntu agutera inkuru uratwenze urifashe uravyumva umuntu aravuga ibintu bigoye cyane vrema ni kuri byakubona utonde umurongo ndovuma ntagenda n'amaguru nyumvire nk'unogenda mu rukanya kwibarabara oya none mu rubirizi ni hafi fata yuko wowe uva mu rubirizi n'amaguru ukagaruka n'amaguru nukuri wiriwe ku kazi umuntu atayari ushe yasanza yewe ku kazi urabe nawe oya biraruhisha nibyo turiko turavuga mugabo sinanje ndiko ndakubwira comment ça se fait yuko umuntu afata niyo bus yatonze umurongo amasaha n'amasaha bagaca bamuta mu gahinga donc bakagaburamo kubiri hanyuma ntibamushikane ntiyagiye baturisha ayo mahera bashira umugabo badushikana nibubahiriza amategeko ntuzenye leta yashizeho niba bizwi bakaba bariduza mugabo bavuge bati bus irihaye amafaranga mugabo bareke kuduza umwe wese ashinge amategeko ya bus uko ashatse yego turabizi ko atari bo mugabo urumva nta kuntu basi nibagerageze mugabo hariho wowe ntuzi ko ari abantu bikikamukiza abantu bikikamukiza n'ubizi bari umugabo je murambona cyabonetse tukebuke waraba batugarura kuri aho kwe y'igitero cyabutse mugabo agaturuka je murambona batugara abarundi baratugarura mugabo ari munsi avuga ati aha n'ijana rimwe okay tugende ku nkuru yindi nibaza yuko iyi nkuru twayihejeje ubanza inkuru iva kuri Jimbere magazine abasore batatu barengukijwe imbere ya sentare y'intango bagirizwa kurya akayabu imisoro 3 uri umushiri w'umuhungu ati mama ati wa musore wanje yaho ingira umunajya akayabu kandi sinumwe none ako kayabu kabakangana gute nakayabu nyene akayabu gashaka kurya abantu batatu ko bakangana gute birakaraga n'urukwavugogo kandi urukwavu ntirungana kurya amo keco bari kigomba ari ikiyabu cyo mwishamba biti kigomba nico kininiya ariko akayabu ko munzu kabyi ugendana ntakabaho ntako je ndigera mbona kabyibusha gogo abaza ko raga kari kibungenze naho kari kibungenze inyama y'umuntu yaka ko kibungenze urabaza ko yijya oya tweba twaratuzumva mu bihuha kera kuno wakayabu resife bihuha bazanga kuba bavuga ati kera abantu barajya nk'akayabu usanga akayabu yabaka kandi ngo niyo nyama ya mbere iryoshye ariko ndababaye no kuri umusore bazi kuvura impumi umusore we yaho akayabu no kuri kwimana n'imigabo bari mukuri bandanya parfe uvuga ko uno baba bitwaye donc inyamisore 3 ni ku mutumba ciye bari bitavye sentare y'intango ya Bubanza aho baburanye n'umubanyi wabo abagiriza ko bamuririye akayabu abahuza yituye bari bamusabiye ko bo muri amafaranga 120 umwe akariha 20 yari makeya yari yavuze nyene bamwindishiye akababara amahera make oya abahuza nibo bamubwiye 40,000 bezoja bavuze 70,000 mugabo urumva nawe ntiyari yavyanse yari yavyanse urumva we wavuga ati nabitwariye kubera yuko bagagaje kandi kundiha kandi uwo basangiye yarandije no kuvuga yuko bari yari kabane ahubwo urumva si batatu gusa bakari yari bane we wavuga ati uwo bagasangiye umwe yararije urumva abandi batatu nibo basigaye batakari basakuriye baragararije abo batatu uwo muntu yasabye yuko bomuriha indishyi y'akababaro y'imiliyoni 3 mu gasoze
z'akayabu kubera avuga yuko ngo barangaye baransezaguza nk'ubu baguma bantesha umwanya nico gituma nsavye iyo ndishi y'akamamaro ingana gutyo hama bitwariwe nabo bavuga yuko ahubwo ari we yobaha indishi y'akababaro kubera bavuga yuko yabambitse ibara donc hari ahantu bihenze ntabwo ari miliyoni 3 ibihumbi amajana 300,000 ego n'ibihumbi amajana 3 apana miliyoni 3 ni 300,000 sorry ku ruhande rw'abitwarirwa basaba ko nawe yobaha indishi y'akababaro nk'uko twako turabivuga naho badahakana ko igihe kicwa ariho bari ni ukuvuga yuko bo bavuga igihe kicwa bari bahari bakabaje babona umukurambere donc babajije abo muri magazine imbere ico babajije ico aremeza ko ubu bakihereza ukuvuga yuko inyama y'akayabu aribwa ari naco gituma ubu yabo busa n'ubutakiboneka ngo bwitembereza ukuvuga bwa bundi twirwa turabona buriko burigenza ngaha mu makartier canke iki mu ntara ya Bubanza ntibukiboneka buriko burigenza ngaho ikintu umuntu aca yiyumvira ni kubera iki ubu abantu bashobora kuba bumva borya ibintu bitaribwa twari tuzi kumenya ntibiribwa yego kera inyama reka ndakubwira abo bantu basigaye bafite iminoho inyama ubu zaraduze cyane gose ku buryo umuntu ngira yifuje upfumureka no gutunga imbeba zijya mbeba bazita gute ndazikitunga reka mushurazi oya ndazikitunga kuko nimbasanye inyama zarazinze sivyo nimenyama zarazinze kuko reka gutunga imbeba uvuga ati je ndakunda inyama nimba reka rero ngure imbeba imwe hama niwe nawe ushaka imbeba imwe niba ufise umuryango w'abana nka 5 muri bangahe zijya mbeba mu ijya abantu bangahe none imbere zijya mbeba zitanguye kuvyara zirarondoka cyane kwanza ko ikirundi twacishe burya bavuga ngo imbeba iravyara canke bavuga ko ibwagura kujya bavuga iribaruka vya vrai oya abantu bari kumviriza oya numva kubwagura ho nyine numva ko niba mumbwa iraberagura bazi ibera nkoko nayo nyene n'imbeba ngira nayo none coca oya ntivyara yego imbeba iravyara wi tuzobaza bikesha bikirundi batubwira ibyo byarabaye ibara usigaye wumva n'umuntu donc abantu babyita ugutandukanye mugabo je cyo nani ndiko ndavuga je nibaza yuko ibi bintu byose kugira ngo bibe biri muri biriko biraba nkuko no kwera yuko umuntu arifuza akanyama ari abantu bifuza akanyama ari abantu badashobora kuba bateka akanyama abantu bifuza akanyama kakabura hanyuma bagaca bumva yuko wewe wiboneye agakoko kitembereza urumva hari ibintu bavuga ngo wavugana ziba ubu rero urumva bararengewe abantu bakaca bafata reka twirira kari hafi kuko usiguye ko imisore ine yoshobora guteramira ku Kayabu kamwe ngo oya mugabo turetse nimba nibo bakari kwera inyama za bazi gituma hari n'igihe udoma bariko baratera inkoko kandi Akayabu kararibwana bagaca bakarengera Akayabu kabandi urumva atari uko gusa none gogo n'ukuri reka iyo umuntu atunze Akayabu arakandikisha waba gutwaye nk'Akayabu uko ndabizi kera donc uko ndabizi abantu batunga ibikoko Akayabu canke imbwawi mugabo Akayabu burya barakandikira ukaravuga ngo iki n'igitungwa cy'imwanje cyane hora mbona bavuga ngo kitembereza kakagenda kakagaruka babazi ko gataha mugabo kuvuga ngo nakande ntavyo nari bon timo ni bishasha babaye no kuroza umukombo kuba aho Akayabu ati bamugabo birateranye isoni birateye n'isoni ko desi niraza kwizo bintu vrema birababaje kandi bavuze ngo kararyoshe we ntumva ko hokaje oya ugusuka cyugaho birateye ego basi kararyoshe ivyo Akayabu kumubanya please barasarishije niba ari mugabo niba atari byo naho urumva none umusore ntajya umuntu uze muri sendika y'abasore bavuga nakibabona Akayabu sendika y'abasore bavuga yaba ari kajya kumisha basa tuvuga ati sendika y'abasore Akayabu kabandi yaramaramaye no kuri kw'Imana abasore mu mazi imisi mwikorera mukora ibintu bitari je gusa hari umugenzi mbo sindavuga umugenzi hari yakora muhira yigize ku ntebe yuko burya ubusanga batunze mu nzu yewe yaramaze kukaki abwiye ngo ubwo batunze mu nzu inyama zabwo ngo ntiziba zikomeye
umugango burya bwo mwishaka ntibujya ko burya usanga bifite inyama ngo zikomeye kugira ngo burya bwo mu nzu usanga inyama yaho ngira urubashengiranyerera urumva akayabu jean bakamye karibwa kuva kera urumva na nitwa ndavuga nti muri sendika y'abasore mu mazimisi babo muri magazine imbere babandanya batuyagira abasore ingene muri bubanza bitwara mu bintu byo kugura udukingirizo no kuri ibyo bintu yabura kugeza sendika y'abasore abantu baguye hasi no kuri ati none ariko gende birantangaza ushaka kwirinda gutera inda ushaka kwirinda umugabo wa sida none wotinya kugura gute hanagiye kugura banza kuyitoza nka paracetamol we yari yamumunsi we muganga wangira nti umugabo guhari avuga ati none yashaka uri kwikinga utinya bavuga yuko ubu unye nituca tuvuga no kuri hari ikiganiro cakindi gihora kiba kuri yaga ikiba c'amatrottoir micro trottoir yababarira ati iyo ugiye kugura preservative ugasanga hariho nko mu mama mu zinanye bita bigenda gute mugavuze ati ngo je nogira nkuko aravuga urumva bavuga yuko donc igituma je nibaza ko nk'ivyo babibaza no kuvuga ko kera hari imvugo mbabarira amatwi mu bintu vyaje byose ntibyabira ku mugaragaro uko nyene gupfa kwa yadukiza nizari bwazi asukuru nta toto bambara oya uri umuntu w'umusore yuba reka simvuga basukuru ba kera guhera basi muri 2005 oya simvuze ngo c'est pas kuvuga ngo urumva ubu bavuga yuko abantu ntibakibitinya ni nk'uko umuntu yoja kugura paracetamol nawe yosanga abantu buzuye canke ibiki urabona reka basinda ko nk'akarorero kera abakobwa baratinya kuja kugura amakotex hari abantu dufate nk'uburyo hari abasore bari ngaho kuri iyo boutique canke iki baratuma ibintu bakiga ntibabitinya ntibabivuga ariko ubu barabivuga barabitora abantu baratahuye yuko ari ibintu bibaho n'ibiki n'ibiki urumva rero n'ivyo vy'amapreservatif ubu abantu babifashe easy urumva aragenda akagura bavuga yuko ngo karto irimwo bavuga ipaki irimwo udupake ipaki irimwo udupake 90 ido pake 90 ipaki irimwo udupake 90 imwe mu ndwi iba iheze gusa ngo muri iyo ntara yabubanza ngo kuva kera ngo ukuntu twaraguga kuva kera twarasumbya n'umuceri warasigara ko twaheze donc bavuga yuko ngo nabasore gusa baja kubigura nta mukobwa n'umwe agenda ngo araja kubimubaza uyu muntu bikavugwa n'umuntu donc adandaza muri pharmacie oya hari umusore baraganira n'umusore aserukira sendika y'abasore y'ububanza yaratubwirije ko aratubwira ko ngo abasore baho y'ububanza urashobora gusanga mu mufuko ata amafaranga afise ariko agafise mu ngodo abataka umva nakamvagenda n'imisi yose ni paracetamol arashobora kubashunza kabirtije no mamahera tugende kuri pharmacie ugure dutatu hama akabura muhereje muzi kugira shatukoze kutwo tutatu bavuga ko nk'umuntu afise ingoda cyo tuvuta twangu duzukara uturega yagikira tukikahaga kumva ni ibintu nyene amakomantere yaho vraiment uva ko utuntu dukomeye cyane kandi ngo turagugwa cyane ngo no mu myaka ya kera twaragugwa wagusa abantu baje kubimenya muri pharmacie nta kindi kintu gisohoka atari ibwo paracetamol zirasiga ngo abantu ntibakigwara umutwe birabatangaza aje sinzi ndakuri urumva ko batajya kubugura ntaco nzi ico nokibaza nyene urumva kubera yuko ubwo ubugurwa ari ubw'aba kuko barabajije uwo babibajije donc bavuze yuko ubanze kububaza nta n'ubu preservatif bw'abadamu buhari bw'abakobwa canke bw'abadamu ariko butike barabaje avuga yuko hari abakobwa bigize kubumubaza mugabo ngo bari babutuma n'uri mwihoteli hanyuma nawe acavuga ati jewe nta preservatif y'abadamu ndandaza kandi akavuga umugabo kuri jewe d'une part numva ko ari n'intambwe kubera yuko moi baradmeta ubunye abarundi bararetse kuba abahypocrite baradmeta ivyo bakora kuko urumva naho batabugura abantu babona muga kameme bwaragurwa kandi bwarasoboka mugabo urumva umuntu kandi urumva ni c'est une bonne chose kubera yuko basi naho umuntu yoba arikingira umuntu arikingira arakingira ubuzima bwiwe komsa bizotuma umuntu reka tubandane tuja muri entertainment biri ko biravugwa cane bo izababaje benshi ibi abandi bakabifata nk'ibisanzwe mugaje sinda bifata nk'ibisanzwe ni nkuru ya KDK na DJ Fernando nivyo biri ko biravugwa cane ariko tunabibutsa kandi uko vyogenda kose DJ Fernando yase indirimbo mugende mu feeling kazimimana inkunda
Alvin Smith yasohoye remix yahahiye abantu mugende mwirabe indirimbo nyinshi ziriko zirasohoka nziza byacu kwindi nkemo abarundi bariko barakora uno munsi nimwibagire yuko kandi ari umunsi mpuzamakungu wahariwe umuziki donc uca turaba muri ivyo byose umuziki w'u Burundi ugeze he umuziki w'u Burundi kuje ku ruhande rwanje umuziki w'u Burundi ugeze ku ntambwe nziza cyane mugabo ku rundi ruhande turacafise urugendo runini bo abarundi baratangura kumva ivyo wabo ni bon ariko umuziki utubesheho nicyo kintu mbona umuziki utubesheho iyo mvuze umuziki utubesheho twebwe turabatubera sivyo mu bindi bihugu umuziki ubeshejeho umuririmbyi umudanseur umu-MC umujournaliste sivyo ikabeshaho n'umupromoteur sivyo ni kuvuga yuko mu Burundi ivyo ntibirashika nimba mu Burundi umuziki ubeshejeho umuntu ubeshejeho umuririmbyi cyane cyane mugabo mu bindi bihugu umuntu wese ari muri secteur y'umuziki umuntu wese akora ku kintu ca entertainment uramubesha nko muri Tanzania umudanseur ashobora kugura imodoka bivuye mu muziki sivyo mugabo abamodo bararonka amahera bivuye amaclip muri Nigeria indirimbo nyinshi usanga zirimo abamodo mugabo ngaho mu Burundi ivyo ntibirashika donc Sayere nawe no muziki Sayere nawe umuziki ubona mwiki nabonye ko umuziki w'Uburundi wateye imbere cyane nk'ikihe kintu kikwereka ko wateye imbere gusa nikora umuziki w'ubundi atayo ndakora bino ni kundereza 6 twubwe ari mbona turimo ndakumviriza nyine amenye turufe gusa Okay, bon, je kuri jewe na je novuga yuko intambwe vraiment twarayiteye kandi ni nziza cyane. Bon, ndimo ni nziza kuko nk'umwaka wa 2024 barahaturiye abartiste b'abarundi kabisa. Ego amaclip meza, indirimbo nziza zanditse neza. Gusa ngerageje kuvuga kuri kijya waruhereye ko cujya mu mama bivanye n'ivyo yavuze je ngomba jewe ngomba nkorere muri angle imwe gusa mu bintu yavuze ukuntu abartiste jewe ikintu conyene numva ntoshima ni ingeso bafise yo kubesha sinzi ko novuga ngo nababesha sinzi ko novuga mvuze ngo nababeshe noba ndakiremereje cyane mugabo communication vraiment ntimeze neza kuko yaravuze ati nk'akarorero kiganiro yavuze muri mu kubito yavuze yuko igihe bariko barategura ijya clip video ya Mondogo baramurondeye DJ Fernando baramubura arabapanga bwa mbere arayica ubwa kabiri arayica ubwa gatatu acarazimya telefone baramurondera baramubura kandi yari yabahaye isango ivyo rero si we wenyine abikora naho abantu bagize amakomante ko bashatse si we wenyine abikora barafise ingeso yuko ushobora kubarondera akaguha programme mukavugana akakwemerera ikintu canke mukanavyemeranya naho ndavuga nko kuri twebwe muvyo dukoreramwo haba mu biganiro haba mu biki umuntu akakwicarika isaha yose 2-3 umurindiriye vraiment naho woba wabuze ikindi kintu ukora umuntu yokubwira ati nukuri sindi disponible jewe byangoye kandi c'est normal ari nabyo byashikiye ku munsi wari umunsi hari dimanche hari umunsi wa gatandatu hari dimanche nko kuri Estanish tumuvuge kuko byari kuri affiche yes kubera abantu benshi bari bajati baratubeshe mugabo twebwe nta kosa namba dufise umuntu yagupromisinze araza kuza mugabo basi n'imiburi babe babikisa ati kubera twese turabantu twese turiko dukora akazi kamwe twese turi muri weyi twese turiko twiga gutera imbere ejo ntuzi nimba uri ngaho imbere yanje nanje ndi inyuma yawe ejo ntuzi ko ntashobora gutsitara ko nkaja imbere yawe eko ni muri iyo nzira nyene je mvuga kuri ku makote yose baragupromisinga ariko se baririmbyi bose nanje navuze la plupart des cas bikunda kuboneka byinshi biva muri aba bantu baba artiste canke abantu noneho tuvuga umuntu muri rusange wayo ushobora guprometa ikintu udashobora gushikana canke naho niba kidakunda kubera ko tovuga uti ntibikunda nukuri je bibi bintu muri ko muransaba ntibikunda arivyo bita kugara rero wemerera ugacureka oya vraiment uko sukugara ahubwo gusa nibaza ko bitaba ari ibintu byiza tout simplement kubera yuko nk'ujya mu mama yari karavuga ati twashize mu mafaranga twicenga turamurindiriye turabantu benshi cyane bajya abantu bari muri ijya clip ni benshi urabyumva
ariko umuntu wasohoye amafaranga wakose ibibanza wagize n'imodoka ziri ngaho ukazona umuntu umwe arisha ivyo bintu kandi abazikore wewe kwana je niyumvira ko umuntu aba ariko yiyumvira ati jewe ibi bintu ntabijemo donc birapfa tu ariko umuntu umwe nawe ntashobora kwica ibintu byose no kuvuga yuko on fait avec ce qu'on a hari ibindi umuntu akaca avyihuza rero novuga yuko vraiment mu ngendo bariko barafata twese muri turiko turafata umwe wese mu gutera imbere vraiment ibintu byo guprometa ibintu atashobora gushikana tubyihuze iyo umuntu aje kugusaba service mubwira uti ntayo ushoboye abana guprometa ikintu udashoboye style wabivuze nawe birakura ndabaza gupromising ikintu naco nibuka nawe niwo wagitangura mbega we coming soon utababwira tu aje arabise shot arabise umustar muri BI vuba mugende muri chaîne babwire chaîne ya babagenda nunabwira ntuze vuba ndabatamu tubwire vuba ndabatamu ndiko ndagucira ntuzenye kugira ngo abanywanyi ba BI bazogenda indirimbo akazi kose gafisikoga koko. Alright? Okay. Alright. Can you continue? Akazi kose gafisikoga koko rero umuntu wese afise strategies ziwe akoresha kugira nyine ibintu bigende ko bizogenda. Naco jeshatse kukubwira nawe ni wagera haruguru ntuzugire nk'ibyo narindi ko ndavuga. Oya. Ubwo ntiduhinduka. Okay. Baje kuri jewe nibaze ko tubanye neza. Ya, twabanye neza. Ariko muri rusange nziki ubundi genze heza nanje ndi mukubatamu kuri nko mudoca mubona na BI reri tubatamu the music of the Burundi. Niyo nzoba na BI iyo musize kuri screen zanyu mubone isana muyaka. Bizaba birenze. Narabitsa service dufise muri BIT. Turafise photography, graphic design, videography na filme. Ya na filme byose. Ngukenye filme wa mukobwa bikoranda. Wowe kuranda bamu. Ayo nzokina filme. Twese mwese ndabahamagaye. Filme ngo kandi zoba ari filme zirenze. Ibintu byo kuri ziri international. Ibintu byo kuza filme ziri international. Ibintu byo kuza umukinnyi mwiza. Azanze aba Jack Bower kera. Here we know fake. Wala life smolized. Nukuri ni kubuza. Utangira imeze neza quality nziza. Mumbwira muronka ama diplome. Ntandi hano kwisi uzosanga kamera nk'izo muri BI. Ntandi uzosanga abafotographe nk'abo. No mu biganiro dukora murabibona ngene biba bisa neza. Povingira muramuzi by the way shout out to our sister ari behind camera Carmen. Shout out to you. Povingira mwarabonye mu cameraman ya kamera muri Kane ngira mwaramubonye. Niwe dufisa muze rero tubakamere ibintu by'umuruturu. Asa amafoto meza meza. Kabanye neza. Ego cyane gose dusubire la semaine prochaine aho tuzovugana ku bindi bintu bizoba bitesa gusumba. Hama ndabashimira cyane gose mwebwe mubandanya mudukurikirana ibiganiro byacu byabi bitandukanye, music debate, tutafanyaje ibiganiro bindi dukora n'abandi n'ibindi biriko biraza vuba turagarukana za harabaye turazana izindi ni en tout cas vraiment tubafitiye programme imeze neza ntimuzoba desi. Murakoze cyane gose. Ko garabereye ku mutwe. Garabereye ku mutwe. Ange ngo ni ndabivuze boca banyirukana. So urakoze cyane. Twabanye neza cyane naryohewe n'ukuri. Gogo, we love you. We love you. The far you see, the more you get. Ciao ciao.